murakoze cyane duciye bugufi cyane kandi byaratunejeje ko badutekereje hari abaramyi benshi beza hano hanze so turabihera Imana icyubahiro ko mwadutekereje kandi ntabwo turi bupfushe iyo opportunity ubusa murakoze cyane turumva tuje gufatanya n'abanyagihugu kuramya Imana n'abanyaburundi kuramya Imana niwo umutima dufite cyane yego ni iby'agaciro iyo babatumiye hanze y'igihugu ni kigaragaza ko akazi muri gukora kari kugenda neza so twarishimye turanezerewe icyo ku expecting aho nta kindi niko kazi kaho ka buri munsi ni ukuramya no guhimbaza bafatanyije n'abavandimwe bahino inshuti zacu z'i Burundi twongeye kubatumira muri kino gitaramo cyo kuri 23 kwa 12 n'inshuti zacu abavandimwe Redemption Voice muzaze dutarame turiteguye tumeze neza turi kumwe na team yose muze tubane namwe ndetse turizera ko Imana izaduha ibihe byiza Imana ibaho umugisha cyane Bonte twavyakiriye neza ko byari bisanzwe biri mu ntumbero y'ibikorwa twihaye gukora muri uno mwaka twavyakiriye neza rero kuko biheza bigateza imbere igikorwa c'Imana bigateza imbere na gospel mu Burundi so kuba twaraje jewe navuye Raoul yavuye muri Swede mu Redemption Voice tumaze imyaka 15 dukora kandi nakaryo ko kugira ngo iki gikorwa tugihe uburemere bwose gikwiye gufata tubuhe inkomezi zose gikwiye gufata ari nce tuba twashitsenga nce tuba twazanye nabana batumire ni kugira ngo byukuri ze tugire ibihe vyiza tugire mbere na gospel y'u Burundi twongere tuyimanike hejuru cyane ahikuye kuba iri ego no bacu nababwira ndabatumiye jewe nk'uri nk'umuntu avugira Blue Harmony ndabatumiye muri concert ya vendredi azoba ari concert idasanzwe cyane Redemption Voice kwiza 15 ans barabafitiye ama surprise menshi dufise n'abashitsi bavuye mu Rwanda azoba ari ibintu by'akataraboneka muzoye muhari muze duhimbaza Imana dutegure Noel neza karibu cyane le 23 décembre kuri jardin public icambere na mbere nashaka gushimira abamenyesha makuru nshimira Blue Harmony nshimira James na Daniella ko batwitavye kandi nshimira n'abadukurikirana en général kubera baratwitavye barabitweretse ko bazoza turabise ko bazoza deja turabiteze turabarindiriye ibintu byose tumaze amezi ashika 4-5 dutegura twabiteguriye bo rero niyo babona iyi video bazomenye ko tubarindiriye twabiteguri kandi twabateguriye gutazira Imana ku rwego nibazo tutari bwabikoreko vu n'ukuntu biteguwe rero twashaka kubabwira ko tubarindiriye abantu bose bakadukurikira n'utaragura itike ayigure zitarahera nukire karavyiyumvira yitegure kuko urubanza ruhari ni kwa gatanu so ntimuzobura thank you bon twarabirota guhura kandi Imana yabigiyemo Imana yabanye natwe akajambo nobwira abakunzi ba gospel muri rusangi nuko kino gihe hari gihe cacu ni gihe cacu nk'abarundi ni gihe cacu nk'abana b'Imana ni gihe cacu nk'abarinzi ba gospel bo gukora ico dukwiye gukora muri kino gihugu c'u Burundi bw'izina rya Kristo shigo hejuru so numva aribwo butumwa no babwira kari gihe canyu rero mwese akora ico akwiye gukora kugira ngo kino gikorwa kigere kure hama nkabano hereza ndabatumira 23 décembre duhurire ku jardin public muzo habwa umugisha mu buryo budasanzwe kabisa turavyizera hama twizera yuko isaha ego azoba igihe cy'isaha bazotanga kwinjira guhera saa 9 saa 10 saa 11 ariko igihe cy'isaha 12 ni twebwe Redemption Voice zo kwigurura igiteramo ico kintu ndagiprecise nta bantu tuzoshaka kuri podium kugira ngo bamanze bashusha abantu ntabwo twiga dukora mu bitaramo vyacu nito tubitangura misi yose so nubu nito tuzogitangura 18h00 saa 12 zuzuye neza Redemption Voice nizotangura igiteramo cyayo so tubatumire mushaka kumara amasaha menshi muko muratonda hanze kubwiyo mpamvu muze muzinduke mushike kare kuburyo mutazogira ikazo cyo tuja kuri podium mutarashika yego ndabashimiye ndashimanya amakuru ndashimiye abashitsi bacu mugubwe neza kabisa turizeye yuko muzoni ibintu vyiza muze mugende kwitanganyika naho nyene muruhuke muryoherwe muzogende mutuvuga neza ni mwasubira inyuma murakoze cyane